twasomye umugabo yitwa Namani. Namani yari umuntu ngo akomeye, ngo ariko afise iki? Afise imibembe. Yari umuntu akomeye, ibaze kuba umuntu akomeye cyane ariko afise imibembe. Afise ikintu kimuraza amaso. Umuntu afise imibembe ya l'époque yari nk'umuntu avumwe. Bamushira ahantu kure abandi bashagaje. Ntiyashobora kuja mu bantu kubera ko imibembe yari sinya ya malediction. Imibembe cyari ikintu kibi cyane. Yari umuntu akomeye afise abantu bamucunga, mugabo ibaze umugeneral akomeye agenda n'imibembe ku mubiri. Yarababaye cyane. Hama umunsi umwe umukobwa yakorera iwiwe umunyisirayeli abwira nyinabuja ati bwira databuja ati iyo mibembe yiwe yarananye gukira iwacu muri Isirayeli turafise umuntu akoreshwa n'Imana ashobora kumukiza iyo mibembe ashobora kumufasha gukira. Baca baravyegeranya barabiganira ko basanga nivyo kubera ko yari muri besoin yo gukira aca aragenda afata urugendo aragenda agana hehe agana ibwisirayeli aragenda ashitseyo ashika ku mukozi w'Imana yitwa Elisa ariko arajojota imibembe. Ashitse ku muryango Elisa arabimenya yuko Namani agwaye imibembe aje ari ku muryango. Elisa atuma umukozi wiwe Gehazi atuma abiwe ati genda mumubwire ati nagende nibanabonanye. Yatumye umuntu ku muryango genda mumubwire ati nagende mu ruzi hari ya Yorodani nkuko iyo mutuma mu ntahangwa nagenda ari mu ruzi mu ntahangwa yisuke mu mazi gusa yite mu mazi ibiyeta ngabo indwi rimwe kabiri gushika ku ndwi niyaheza kwisuka muri ayo mazi akagira 7 fois acakira imibembe yiwe. Murashakurikiye ngo Namani aca araraka cyane agira gute ari vumbura. Vuga atari vumbura ari vumbura. Aravuga ati jewe uyu generale nka jewe ngende mu mazi y'ibishanga kwivundagazayo jewe nanizi yuko ninashika ahava sohoka angumbire ameyambi amfate neza ankoreka avuga ati yo nyakubaho wari warushe angire gutya none jewe nje kwivundagaza. Aravuga ati no akanaga suzuguro are tugende dusubira iwacu urabona kakagaye ubwibone. Aca arasubira inyuma ashitse mu nzira abakozi biwe baramubwira ati none databuja iya kubwira ibindi bintu bigoye gose ntwari kubikora ku situation yawe kukubwira gusa kuja mu mazi kwikubitayo 7 fois ibintu vyatari. Abazi ari umuntu kubera ubwibone uramuha conseil mbwa kumva ko conseil yawe ari nziza mbwa akumva mama sobara abo bantu yivumbuye yo kubera ko yivumbuye ntaco dusubira inyuma tuve gusubira inyuma turabe umuvugisho tugenda aho hantu sawa basi mbwa bikore. Acaragenda yisukamo 7 fois aje kwisukamo 7 fois ngo umubiri wiwe umera nk'umubiri w'umwana mutoyi. Bantu b'Imana Namani ikintu cyabwira kimubuze gutunganirizwa gukira ingwara yiwe yari juste ubwibone. Igitangaza kiraho mugabo urachanse kubera orgueil ngo no oya akobara gasuzugura je umwana wo kwa kanaka hari gihe umuntu yagarara ngo umwana wo kwa kanaka umwana wo kwande je umwana wo muhanu zenye je umwana akavuga n'ubwoko bwiye ukamenga ubwoko n'ikintu catari kandi baguhamba ku manda n'ubwoko bwawe ukajayo bakaguhamba ku manda n'ubwoko bwawe ngo je twebwe abanyantuze twe turafyina rero ngo j'ai fait des études sur ça il faut avoir des conscience kukamenya yuko haruri ibintu ugasanga umuntu uzi amanyama arapfuye nabi. Namani ngo yarakomeye ariko afisiki imibembe. Urakomeye cyane ariko urakeneye gutunganirizwa. Urakomeye cyane ariko urakeneye gutunganirizwa. Urakomeye cyane ariko muri kino gitondo urakeneye gutunganirizwa n'Imana. Urakomeye cyane ariko muri kino gitondo urakeneye kubona ahantu Imana igutunganiriza. Rero imbere y'uko igutunganiriza muri kino gitondo Imana ikiravugana nawe ati ni juste gusa kumanuka iyambura ubwibone igitangaza cyawe kiri hajya anye. Namani urasubira iwanyu igitangaza ugifise usije inyongi na kiburi vua kiburi muujiza wako ko njiani. Amadini yatwigishije yuko guca bugufi ari ibintu byo hanze. Guca bugufi ari kwambara bitambara ugenda wunamye. Yewe naye amajwi yo muri ninde. Abahiyo
ngo uyu muntu ngo aciye bugufi kweri, arashavuga ati abahiyo afise icumu agira kwica abahiyo. Ntibihagaze ku amajwi manini canke matoyi, ndiko mvuga attitude. Urashobora kugenda umeze neza, wambaye neza, uri chic, uberewe, ufise imodoka nziza, uri top, ariko uciye bugufi. Turafise ababosi bakomeye, turafise nico gituma niyo uhuye n'umuntu w'umubosi afise amanyama menshi, afise kwiyemera, afise wiki n'ibiki, uzomureke wirenganire umubwire ati wenda guhaye iminsi, kubera ko hari abafise vyinshi kugusumba wewe, mugabo bari humble, baciye bugufi, akwakira neza, akakuganiriza neza, mukayaga neza, akagukunda, akaguha care, kandi afise ibitayega. Mugo ukabona umuntu ndonga runapata akavitsi akamatch, niyo ukikaronka, sinzahanu ukaguyeko, niyo ukikaronka, naho nyene n'umuntu yaguterateranije ko harimo n'amakredi, ariko uramaraza abantu mu gisagara, ikiyo wakimanuye n'akaboko kawe pembeni, na volume hatari y'indirimbo imwe y'ibisazi, uyu Yesu si sanamu. Hariyo n'abantu baririmba Yesu, nareka avuga Yesu ikanabapatia uyu Yesu mama shangingi si hadisi, kumbe ashaka kubabwira. Hari abantu bagira ivyo bagira vyose, nareka abwira Yesu ofete mumusikie ngo uyu Yesu si hadisi, akaje no ngaho imbere si hadisi, muri semaka mwaravuze amajambo, musubire. Akacashara no kuri statue ngo baze basubire, ngo mugiye gikwiriye ngo Imana ngo irazivya, ngo iminwa y'ibijuju, mugiye gikwiriye ngo Imana irabizivya, ngo Imana ngo irabazibije, muze musubire. Imana iri muri business n'abantu, niguha ibintu ntibiguha kugira ngo udeturize abantu. Nico gituma umuntu nka Yosefu amaze gushika ku kirimba yarabwiye bene wabo ngo si mwebwe mwabigize, ni Imana yabimpaye kugira ngo mugiye nk'iki ndabatabare. Imana niguha ibintu kugira ngo wice abantu, Imana iguha ibintu kugira ngo utabare ubuzima bw'abandi. Si ibintu by'amapozi. Bene wabo Yosefu baragira ubwoba ati ngo aratwica ko twaramuhemukiye, twamutaye mu kinogo. Arababwira ati si mwebwe, akira ni mufungure, genda muzanire papa wanyu, ahubwo genda muzanire data nawaze afungure, meze neza, nibabahe ku matable mwicarane nanje. Yosefu ngo yaranarize kubera ikigumbagumba, ati babagaburire, kubera ko Imana iguha ibintu yamaze gukiza virisi yo kwihora. Ahubwo wundi yakwimena y'amazi, muhamagare wowe muhe n'ibirenza amazi. Imana iduha ibintu kugira ngo tubakomeshe abandi, iguha kugira ngo nabo nyine ubereke Imana yawe, nabo bakizwe, babone yuko Imana itaguha ibintu gusa, ariko yaraguhinduye, uri umwana mwiza, uri umwana yuzuye ivyama vyamwe mu yera. Siyo bituye amabifu, si ibintu byo kunyinyurana, ni ibintu byo kwerekana Kristo mu bantu. Hallelujah. So ubwibone turaza tukaja ahantu umva umengo ni jewe bantu b'Imana. Nimba hariyo ikintu kibusa Imana Satani neza, c'est bel et bien orgueil. Icyaha cya mbere cyabayeho mu isi no mu ijuru, icyaha cya mbere cyakweze n'ubundi burambaraye bwose ku isi, si ubusambanyi, si kijya cya Adamu na Eva, n'ubwibone. Ubwibone bwatumye Satani igihe kimwe arabwira abamarayika ati ndarushe no kwamaze ko ndahimbaza Imana, ndayishira hejuru. Arafata yiyegeraniza igice cy'abamarayika, aravuga ati naje ndagomba kuduza ingoma yanje, naje muze murampimbaza. Imana iravuga iti tiens, Satani aravuga ati uno munsi nanje ndagomba baze barampimbaza, ndagomba baze baranshira hejuru. Arishira hejuru, ariko Imana iravuga iti sinzosangira icubahiro n'umuntu n'umwe. Satani yari yaremwe neza, yari umumarayika yaremwe neza cyane, kilikuwa kiumbe malaika mzuri. Yitwa nde? Yitwa Lucifer. Yari afite ishusho ryiza, maze ubwo bwiza bwose arabukonvertisa mu mabi. Aravuga ati no, wa mugani ngo yaragoranye, si kugorana gusa, yakoze ibirenze kugorana, yatushije ku cubahiro c'Imana. Imana ngira mukorora, yongera kandi iramukorora gushige kuzimu hasi.
rero iyo Imana ibonye ugize ubwibone, iyo Imana ibonye yuko virus y'ubwibone itangiye kuduga muri wewe, automatiquement nibona wewe ihita ubona umwansi wayo muri wewe. Ati wowe ushaka problème petit ushaka problème, ihita ubona umwansi. Imana ibonye ufite ubwibone nibona na wewe gusa, ibona diable en personne muri wewe, ikavuga iti ndahagurutse kukugwanya. Ihitana satani, ihitana na wewe, mwese mujana, kubera ko ni supporta ubwibone, ni supporta orgueil. Rero navuze ni niboneka mu bintu bifadika, niboneka muri ibi na biriya, ariko irafite utuntu twinshi cyane ushobora kubona ukavuga uti iyi virus irikiraza. Eka ndabahe tumwe tumwe ukazobona mu buzima bwawe utangiye kuba umuntu umwanya wose wama uri kurayagiza jewe. Hari abantu muyaga mukarinda murangiza ikiyago aguma yivuga. Moi j'ai fait le collège du Saint-Esprit, jewe narize amashuri twize, ugasanga ivyo mwavuze vyose ari muri jewe, ukumva yuko narakubwira Yesu, narakubwira ikintu na kimwe, ariko kubarira amateka yiwe jewe, ukavuga uti uyu muntu nafise ubwibone gusa, ahubwo buramunuka, aranuka ubwibone. Jewe. Hari abantu duhura ngaho mu gisagara ugasanga narifise umu entraîneur yawe twantraîna, uko babwiye aka exemple yacavuga amateka yiwe ngo twebwe mu gihe cyacu, je mu gihe canje, je mu gihe canje, kandi ngaho rero umuhaye n'umupira, ngo twende dukina umupira, hari umufana bahagaze hanze ngo ngo nereka aho marashindwa, ejya gorera naniwe, jewe nari kuca ndaritsinda gusanga kwereka nkaca nsinda. Rero mwumvise ko fatisha uyu muntu arakomeye, petit ngo winjire ko namaze kumva yuko ukomeye, amara kumushyira mu kibuga agasohoka atamupira yakoze ko ati byageze gute, nguva ngo banyime umupira, akavuga ati voilà, ivyo maze kubibona naho nyine umupira namaze kumenya yuko sinihuta kujije umuntu ari mu kibuga, ko nanje ninjiye mu kibuga ndaza kubajije. Ujya wowe yanawukoze ko aranatera uja hanze, wowe usohose to nawukozeko kubera ko bari muri je ndakomeye. Reka abantu bagushire hejuru, apana wowe wishire hejuru. Mu Migani 27:2 havuga ngo opfa umushimwa n'akavanara, opfa umushimwa n'undi muntu hakushimwa n'iminwa yawe. Evita gusohora amajambo yo kwihayagiza kuko umunsi umwe bazokumenya. Paulo yavuze ngo uwihayagiza si washimagizwa, uwishimagiza siwe yemegwa, ariko uwemegwa n'umwami wacu ni washimagizwa. Uwishyira hejuru si abantu bemera, ariko Yesu yashize hejuru muramwemera ku nguvu. Jewe. Mumisi naragiye kugira experience igihe kimwe ngiye kurondera permis de conduire. Permis de conduire ngiye gupasa ikibazo. Narapashije ikibazo ca mbere ca provisoire, ndagitora canja gupasa ica definitif. Rero ngiye gupasa definitif, nshitseyo ko jana nisanzwe ndi kunyonga imodoka, ko narayitunze, mugabo nkayitunga ata permis mfise, ndavuga ati non sinobanda yangendera muri aya manyanga, eka ndondere permis bice mu mategeko. Canja kurondera ro permis, ndazi kunyonga manuelle, nta probleme nimwe nifitiye manuelle, ndanyonga byose ndabizi. Hamashise rero hamwe bakorera ikibazo, twari nk'abantu nka 10 canke 15 tubaye benshi. Canangura baca babona jewe nije nzanye imodoka, ndiko ndakwigira mama nevre, maka gukubita amacerere. Ngo shango wewe, urazi imodoka cyane kweri wewe imodoka n'ugucisha ko gusa. Urazi habari abantu bafite ubwoba bwinshi ajya ahantu, nyene batekewe n'ubwoba kwera bajya abapolisi bapasisha ikibazo. Nanje rero ko bampayagize naca nduza amabega ngo je ibintu nk'ibi je ibintu nk'ibi ndacisha ko gusa jewe je ibintu nk'ibi ndacisha ko gusa ufate baratevye abapolisi je abantu ngo batevye nibanyaruke tunyarutse ibintu tubikure ngaha je ndarushe fisa akazi kenshi bana. Urazi umuntu umva yuko nubwibone buko baravuga nibanyarutse polisi acara polisi baje aje kudusigurira dusigurira yasigura nako naramwumviriza ko jewe nyene nuzuye imamodoka je nyarusa mbarira nkora iki cajya amace nca he hajya ayi okay vum ni vuba anavuze ngo utangura bantu bimana ndavuga ngo jewe baca barama jewe nta bintu byo guteba jewe moi maladie orgueilleuse incurable MOI nyarutsa sinafata imodokari ndayi umuriro rero kugira ngo ndabakange icami rivance ni akambere ndagaheza akandi ni kariya kunyene ndabizi akandi ni kariya ndaheza none hari ibindi ni hariya okay rero umupolisi yacha kwereka ngo hariya ahanye ndagenda rya rivance ngiye kugira rivance ndagonga ikona baca baranira chanda shabugufi chanda gukubita fola jewe hewe abandi bose baramenye sauf l'orgueil.
yabaye brisement abandi bose baramenya na wa mucayi wa nyuma navuga ati uyu wowe nta n'ikintu nawe ngo yabitoye bamuhaye permis jewe gusa orgueil kandi azi kunyonga mugabo orgueil nashe muhira ndatakambira Imana ati Imana sinayobewe kubera ko ntabizi ubwibone nibwo bunyobeje kubera ko umuntu wese ubwibone buzomusubiza hasi Imana irambwira iti wowe ndaguye permis wari kumara abantu subira muhira ndasubirayo kubera ko Imana iradukangira nk'abana bayo narumvise yuko ari Imana inkangiriye injanjaguye ndataha maze gutaha ndababara mugabo maze kumva ko nababaye ndumva yuko nakoze gafi n'umuntu yambaza Imana yambwiye ati nuko ubaza umwishure ndababwiye ati nagize orgueil nukuri nagize orgueil subiye bwa kabiri nagiye njugumira kuko Imana hari giye yifuza yuko ugenda ujugumira kugira ngo niba nabitора uvuge ngo niyo yagushoboje ibanza kuguvidura wewe igashiramwo iyo kugira ngo niba nabitora abantu baze bavuge wewe nawe nuze wivuga ko ari wewe ariko uzuvuga uti ni Imana yabinshoboje singeweza ni Mungu na bya bindi ubona yuko wari ushobora mu gitondo ukavyuka wiruka misi yose uzuribuka kuvuga ngo si jewe n'ubuntu bw'Imana kuko hari umunsi uzovyuka ukuguru gomeye gushira hasi vyanke n'amanyama yawe yose ukuguru ushire hasi vyanke bagutore bagutwara muri kira kandi wari umugangi kubera ko nayo magara ufise ni Imana yaguhaye ni Imana yaguhaye nsubiyeyo narabitoye kandi nabitoye nk'ubizi nyene kubikora ariko ndamenya yuko no kukubimenya n'ubwenge Imana yampaye Imana iranyigisha ati problème yawe ni yari permis problème yawe yari orgueil ndigishwa iyindi sorte y'ubwibone niwayibona mu buzima bwawe byinshi byaranteye mu buzima bwanje nico gituma ndabibabwira ndavyumva gose kuko narabibayemo gukora ikintu cose kubera amaso y'abantu utagikora kubwa amaso y'Imana icyo rero cuzuye mu mashengero no munsi cuzuye mu mashengero abantu bagakora ibintu kubera amaso y'abantu ugakora ibintu kugira ngo pasteur akubone ugakora ibintu kugira ngo pasteur akoma amashi nawe wiyandikisha no munsi usanga hariho n'ama competition y'ivyubahiro mu ma église ivyubahiro byo muri église umuntu agakura esprit yo mu isi akaza muri église ngo ashaka icubahiro umupastor umwe yaravuze ati ngo je yongize n'igikorane cy'abapastor igikorane kivuga butumwa ngo ikibazo ca mbere ngira ngo sigikorane answa cyangwa sigikorane sikibanza ngo ikibazo ca mbere ngira ngo naho nicarika abapastori ngo baragoye kwicarika abapastori ngo yicare mu bandi bakristo nyene ala normal bisanzwe ngo apana ngo ari nishusha ngo bamanuye jewe bamanuye ubundi wewe wamamagaye ngo pasteur ngo mbiswe pasteur ngo bishop ivyubahiro kubera ko dukeneye abantu dukeneye kwiyemera naho noza mukancarika hari inyuma nta problème mfise singifise problème y'ikibanza jewe na Yesu aranyumva kuko Yesu niyo omnipresent naho nshira hari ndamusenga nyumve ntitugisengera mu bibanza ngo misezerano rya kera dusengera mu mwemu no mukuri umaye intebe z'icubahiro Imana ishimwe utamaye intebe y'icubahiro shaka ushire hari inyuma impande ya toilette na budu Mungu wangu kubera ko narabohose amaso y'abantu nkorera amaso y'Imana gusa ni nayo ifise ubushobozi bwo gukura umuntu ku cavu ikamwicarikana n'ibikomangoma bantu b'Imana hari imyaka nigeze kuba ndushe twari dufise umuririmbyi yitwa David yaturongora muri Life Center ari Australia David yaratera indirimbo nkaza gusimba ngaho imbere nkasirimba iyo niyo Mana nzokorera ndabijisho rya Pastor Mark iyo niyo Mana nzokorera mbere bambonye nkatamba ngaho imbere nshaka ko abantu bambona gushika umunsi Imana yambohora dusengana na Pastor de Papa mu maombi turi mu maombi na Pastor de Papa nkaduza ijwi Bwana tunalitukuza jina lako Bwana aliye na masengesho ya orgueil tunalitukuza jina lako kugira ngo abantu bumve yuko wewe usenze n'ibihome biranyiganyiga nabandi sir yuko ndiko ndasenga kugira ngo abantu bose bari ngaho bumve yuko ntavyorosha nico gituma gutera imbere cyane mu gukora Imana n'ubu nagikoresha n'amajwi yo kwimpressiona ukoresha n'ijwi ritoyi kuko uramenya yuko igihindura abantu si ijwi igihindura abantu ni amavuta yamwe mu yera Haleluya ugakora vyose kugira ngo abantu bakurabe ugatanga sinzi ivyo utanga vyose hari abantu bahaguruka ngo ndatanze ibyo bintu ngo amabafe ndayatanze kuyatanga si bibi ariko suzuma impamvu zawe zigutumye kuyatanga ube maso nubitangishwe n'ubwibone ubitangishwe n'ubwami bw'Imana umva yuko ukoreye Imana yawe nibo abantu buziye muri eglise no munsi araza n'ijunja afise n'izina afise mu gihugu no kungena abantu bamuhayagiza no kungena abantu bamwemera aje muri eglise mukazi mubona atangiye gukora ama exploit utari mu pastor afise discernement uyo muntu ashobora kwicira eglise ariko ufise discernement malgré amafaranga yake nagende kubera ko aje gutera virus muravyumva neza kubera ko atangura yempoza atanga kuzara impoza
nico gituma eglise yose ifashwe n'ababosi ngo nibo bayiganjije. Hariho naho numvise umuntu basigaye bamamagana ngo manager araje. Navuze tujya mu mukomora mukwegera, manager wa eglise ni Jesus gusa. Ni Jesus. Yinjiye ngaha yinjire nka manager, yinjiye ngaha yinjira nk'umutunzi, yinjiye ngaha yinjira nk'umukristo mu bandi. Ahasi mu banyepolitike, ahasi mu bisata, ahasi mu bikoma mu biki, ahanye ni mu nzu y'Imana, ni mu bana b'Imana. Aha ni mu bana b'Imana. Iri shengero rifashwe mu maboko na Jesus. Urufatiro rwa rino shengero ni Yesu Kristo. Naho kubita gute, naho bogira gute, nirinyiganyizwa kubera ko rifashwe na Yesu. Yesu niwe yaritanguje kandi ngo niwe azosoze igikorwa yatanguje. Niwemera umuntu agucokora. Paulo yavuze ngo nimunkore ko mfise inkovu za Kristo. Sifise amafaranga, sifise iki? Mfise inkovu za Kristo. Ahari inkovu za Kristo hari umugisha. Ndiko ndababwa mfise umutwaro w'inkovu za Kristo. Ushigikiye igikorwa fine, utagishigikiye Yesu aragishigikiye. Uragenda ukagaruka kikiri handi nyene kubera ko sigikorwa cy'umwana w'umuntu ni kazi ya Bwana. Yaba pastor Olivier Ngana ari kumubwira ni iruhukiro wibera amahoro ni kazi ya Bwana. Gikorere mu karuhuko Bwana wenyene aragishigikira. Alleluia. Yesu yaravuze muri Luke 16:15, Luka 16:15 aravuga ngo mwebwe mugomba kwiyerekana nk'abagororotse imbere y'abantu, ngo ariko ngo imbere y'Imana ngo mwibisesema mu mitima. Hari igihe usanga ushaka kwereka abantu yuko uri top muri gravity. Ndasenga ngo Imana ikure uyo mutima, irema abantu bafise umutima ujanjagurise, umenagurise, bafise umutwaro w'ubwami bw'Imana. Bashaka kubona ubwami bw'Imana butera imbere. Bashaka kubona igikorwa cy'Imana gishika kure. Apana bashaka kubona ngo gravity ngo niniya, kuba niniya ni vyiza ariko ibe niniya mu mutima w'Imana. Uraza amamega church atari mw'Imana, Imana bayirukanye. Ishengero nini cyane ariko Imana barayirukanye. Ishengero rigasigara rya naka. Ariko ishengero ni rya Jesus. Nico gituma niyo umurongozi atakiriho ishengero rirabandanya kubera kiyerekwa ni rya Yesu. Haleluya. Yerekwa ni rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Abantu bafite ubwibone uzobasanga bari muri vya bindi vya genzi vyose, nzi vyose, shoboye vyose. Hari abantu usanga ni omniscient, ikintu cyose arakizi, ariko umuntu yaciye bugufi Imana yajanjaguwe aramenya yuko ati iyi grâce nayo mfise. Iyi grâce nayo mfise. Hari undi mwana binsumba, hari umuntu abizi, nabikore neza. Nabikore neza. Hari umuntu abikora neza ukamenya yuko ati ibi bintu navyo nshoboye nakarabishoboye. Umuntu w'Imana n'ubu umuntu ashaka kumenya vyose, uzi byose ni Imana. Kandi nibize bigutere kwikengera ngo ntuzi vyose, nakare nturi Imana. Uzukora ivyo wishobore, ibidashoboye uberekera abandi uvuga uti siko Mungu. Nico gituma mu ishengero Imana atanze ingabire zitandukanye kugira ngo uwukora ikagikore nkajya madame yaririmbye je mu microphone ngo ndirimbe. Muhirahire mu microphone ngo ndirimba ngo tera karirimbo. Hari iryo jwi risohokera ngaha. Mwese ngamwaca musohoka. Nigikere. Ariko we baririmbye karanyerera na mavuta yiwe. Naririmbe nanje nkoresha yandi mavuta. Niwinjire mu kintu kitari cawe, rimwe na rimwe ari gubiterwa n'ubwibone. Uraza abantu bama bifuza kwinjira muri kohare kuri eglise wacu n'ahandi. Umuntu agakanira korare. Warunguruka umutima wiwe Imana yaguha kudisiyana umutima wiwe, ukabona yuko umutima wiwe nushaka kwinjira muri kohare kubera kuba yifuza guhimbaza. Ashaka nawe nyine aje kuri ekra bamubone. Acha iga guca bugufi. Ibyo utazi navyuzi. Urongorwe n'Imana, uhazwe n'ivyuzi. Alleluia. Uhazwe n'ivyuzi. Hari abantu badakosogwa. Hari abantu batabwirwa correction. Ikindi kintu kiranga umuntu ufite ubwibone ntiyemera yuko yakosheje ngo akosore. Ntiyemera yuko uno musi nawe nyene yatafye akote. Nababwiye yuko ubwibone busambura ingo. Bikanga kusaba ikigongo umugore wawe ngo nta mugabo mu bice y'ikirundi afuka magasa ngo amanuka hasi ngo asabe umugore ikigongwe. Sawa, bandanye bisambura. Imana igatangura guhangana nawe kandi yari gushigikiye n'urugo rwawe. Kutemera yuko wakosheje, kudaca bugufi. Uvuga uti hano nananiwe. Hano sinshoboye. Ngirira imbabazi. Hano nananiwe kuko ndi umuntu. Ukamenya yuko ati ngaha nakosheje, je demande pardon. Uraza abantu muri ngahanye Imana yakubwiye ngo usabe ikigongo abantu ariko waranse ngo yaye kuko barakagaye. Mugabo gumuza gusenga uduza amaboko utamba ugira gute n'amashikanwa uyatanga. Yesu yaravuze ngo niwaza no gutanga ishikanwa ukibuka yuko ari ico mufana mugenza wawe ridepose nga ugende d'abord umusabe ikigongwe ugaruka uyishikane hanyuma ibintu byawe bitungane. Ndumva hari umuntu Imana igirira unke gusaba ikigongwe.
Imana ikirakurunka gusaba ikigongo, genda umusabe ikigongo ujya mwana wononye, ujya mwana wagiriye nabi, ujya muntu wagiriye orenganisha. Ubwibone buragutuma ubura n'indero. Ubwibone buragutuma ubura n'indero. Hari ubwibone buri ngaha anye, benshi mufise ubwibone bugutuma meme warabuze n'umusheri, warabuze n'umufiance, warabuze kubera ko unayala kiburi ya uzima. Ubwibone butuma umuntu yiciraho. Kwiciraho murabizi, Bibiliya ivuga ngo urukundo ni gwiciraho, gukasa abantu live, gukasa abantu aho nyene. Umuntu urabonye ko yakoze ikosa, ushaka kumumaramaza mu bantu, banza uceceke, umurindire muri babiri, umubwire uti hajya ahantu wakoze gutya, ukorana gutya, ntuzu bisubire mwana w'Imana, Yesu aguhezagire. Ariko umuntu afite ubwibone, we mvuze ni aho nyene, kugira ngo yereke abandi bose yuko wewe ahagaritse cyangwa agize ikiniki, avuga umuntu ababivuze bahogere kira mwanima. Ubwibone buragutuma madame wawe adekona, ukamurindira muri chambre, ukamubwira uti hajya ahantu twasubire, naho nyine apara kumukarira avec douceur. Ko birivuga ngo muhanurisha umuntu bugwa neza, ngo kandi nawe ubwawe ngo wirinde nihoshwe nabi, kubera ko bijyagize nawe byo gushikira. Reka rero kumukasa mu bandi, nawe nibaze bagukase mu bandi, emera yuko kujya byamushikiye nawe bishobora gushikira, uce bugufi umubwira uti Yesu azagukiza. Bazana umugore afashe sambana ngo Yesu, uyu mudamu kuri Mose bavuga ngo tumufasha sambana tumutera amabuye. Abone batumisha abo bariko baramumara amazi imbere y'abantu bose, ngo tumutera amabuye. Yesu arababwira ngo utarakora icankiki n'abari wa mubanzi buye, bararondera hose barabura. Yesu arabwira wa mudamu ngo abantu bakorega bari hehe, ngo sinzi iyo bagiye, ngo nanje sindakureze, sinaje gucira urubanza, sinaje gukasa, sinaje gukwica no kukurangiza, je naje gukiza abantu. Mama genda ntuziyongere kandi gukora icyaha, kubera ko Yesu afite nature ya humilité, afite nature ya douceur. Niyaje kutwica no kuturangiza, yaje gukiza abantu. Uyo mutima wa Yesu niyo ugomba kuturanga. Ntitwari kugira ngo twice abantu tubarangize malgré amagafe yabo bakoze, malgré ibyaha byabo, malgré aho batabikoze neza. Duhari kugira ngo tubagumbire, tubafate neza, tubaherekeze mu nzira yo guhinduka. Yesu ntiyanumye kubica. N'ubu tumwe ndabuvuze, ndabuvuga mu mutima wo kwifuza umuntu guhinduka. Alleluia. Kwararaza mugenzi wawe, kumutwiza gahinga, c'est l'orgueil, ubwibone. Ivyo vyose n'ibintu bimaze gupenetra mu mutima wawe, bikwega problème hagati yawe n'Imana. Bimaze gupenetra mu buzima bwawe, bikwega problème. Attention, hari abantu bafite ubwibone bwo kuguma bararaza intege nke z'abandi, bararaza amanyanga y'abandi. Umva muntu w'Imana. Yesu yanadutumye kwambura agashambara abantu, Yesu yadutumye gufuka abantu. Fuka birambabaza iyo mbonye umuntu wo muri eglise ariko abwira abapagani amanyanga abantu bo mu ishengero bakoze. Uri kubwira abapagani abajya ntidusangiye umutima, ntidusangiye urugendo, ntidusangiye inzira, ntidusangiye destination, bana ni bapagani. Attention bantu b'Imana, ubwibone n'umuzi mubi, ni virus mbi cyane. Uyu munsi ndashaka yuko wiyambura ubwibone, Imana igutunganiriza. Hari ibintu byinshi utazobona bifasha inzira nziza kubera juste ubwibone. Niwishire muri conflit n'Imana kandi uri umukunzi w'Imana, kubera ko wemeye ko ubwibone bupenetra mu buzima bwawe. Gwanya iyo virus, gwanya ico kintu muri wewe. Hari abantu benshi bibuza umugisha kubera ubwibone. Hari abantu benshi bibuza umugisha kubera orgueil. Urakomeye cyane ariko wuzuye ubwibone. Urakomeye cyane ariko ufite ikintu kikubosha, urarusha. Ndashaka kuvugana n'abantu bari ngahanye, umaze imyaka usengera igitangaza, ari igitangaza cawe nikiri kure cyane, kiri juste mu kwemera kuja kumusaba ikigongwe ujya muntu ukamanuka. Yahora ibi bintu, yahora bigufashamo, ariko waramwigaye ko. Ni juste Imana ikikubwira ngo ca bugufi ugende umusaba ikigongwe, bihere musubire mwubake neza. Hari umuntu arakurondera, arakeneye wewe nahata bintu byinshi avuga ngo ntankwiriye jewe, ntankwiriye, ariko Imana yamuzirikiye ko umugisha w'ubuzima bwawe bwose. Ntankwiriye jewe tiza bakoza bote yangu, ndaba mie je nujya hanya niya kutumira mbye tewe irabe nani, irabe banza irabe kwanza kuva hejuru usha hasi, je nawe ubona tungana, kumbe uyo muntu ni Elisa. Imana yamuzirikiye ko umugisha wawe ubuzima bwawe bwose. Hari ikintu kiburindiriye ku nzira. Nyemerera namani wicaye ngaha
wemere guca bugufi. Imana ikirakubarira ibintu bikomeye cyane, ikikubwira ati emera wiyambure. Bantu b'Imana, kwiyambura ntavyo woshobora mu nkomezi zawe, ariko unyemerere yuko muri kino gitondo hariyo ubuntu bw'Imana bugiye gushoboza kwiyambura. Uraza aho ufise ubwibone, uraza amanyama ufise, uraza ahantu bwakuzingamise, uraza ukuntu bwakubujije vyinshi, uraza ukuntu bwakurangije. Twaratuja ahantu ukinjira ahantu ngo bakwakiriye nabi ugaca usohoka ngo ndagiye, ukibuza umugisha wawe kubera ubwibone. Narigeze kuza muri eglise igihe kimwe nje gusenga, nicaye imbere hacaza umuntu aje saa 4, baca barahamagurutsa ngo wewe ugende wicare aho inyuma, we baca bamwicarika imbere. Uyo mu protocole ndamuraba, ndamwanka ndafata ndasohoka ari saa 5. Kwanza byino munsi ndabihevye ndatashe, urabona aka nagasuzuguro mu ishengero, ndatashize muhira candica canangwa kwiyumvira ati ngo ntahiye iki. Nari natashe nivumbuye mwibarabara, ndavuga ibijambo byinshi mwibarabara, nshize muhira candumigwa sinero nk'ubombaza ati utahiye iki. Kaza ndumva gusa amajwi yo barahimbaza batazira ikinyongo kinyisha, yego yakora atazira mugabo sinjayo. Imana kirambwira ati ujya mu protocole nazanye kugira ngo aguhagurutse siwe, nashaka ndakwereke kombye uri orgueilleux. Imana irambohoye ikibanza, irambohoye iyo ntebe ya plastiki. Nushaka kuzana agasonga bugari ngire kwicara, nawe usaba gusa kwicara hasi, ndicara hasi kubera ko ijambo ry'Imana ntigyumva intebe gyumva amatwi. Ndagyumva kandi ndaza guhinduka, nakira igitangaza canje ntunganirizwe kubera ko nemeye guca bugufi. Emera guca bugufi muri kino gitondo utunganirizwe. Haleluya. Eka duhaguruke. Hari ubuntu bw'Imana bugiye gushoboza kwikunkumura orgueil. Hari ubuntu bw'Imana bugiye gushoboza kwikunkumura bukurememo guca bugufi utarufise. Umuntu akubonye avuga ati kumengo usigaye uciye bugufi cyane, apana kubera ko wahinduye ukuntu wambara, apana kubera ko wahinduye imodoka, mugabo arakumva mu guca bugufi malgré ibintu ufise, aturaciye bugufi. Hari abantu bahindugwa no kubona juste umuntu aciye bugufi yakijijwe, ati unteye kumva nanje shaka gukizwa muntu w'Imana. Ni kubera ko barazi yuko orgueil ari nature ya Satani. Barazi yuko baje muri eglise bakabona uguca bugufi bamenya yuko hano hari nature de Dieu. Reka abantu baze ngababone nature y'Imana. Utasha abana bawe bakubone papa uciye bugufi bagukunde. Abana bawe bakubone guca bugufi. Hari abana binyegeza papa yinjiye bakaja kwirwa mu cumba, abadamu bakiyegeranya ngo araje cyangwa araje ngo arinjiye kubera ko umengo ni mu butu yinjiye. Muntu w'Imana, iki ni kibanza cyo guhingurwa. Imana dukuremwo orgueil yose. Aho winjiye hose bavuge bati umuntu w'Imana arashitse. Aho ushitse utanga amahoro gusumba ukuntu utanga mu rurazi. Abantu muganira bumva yuko bari amahoro kuganira nawe kubera ko hari umuntu muganira ukumva ufise uruhagarara mu kumuganira ngo havama ni coffee arateye ubwo uyu muntu kubera ukuntu yikankamisha. Ariko reka abantu baciye bugufi, abantu baze kuri bo bakubona uciye bugufi. Muntu w'Imana, iyo abantu babonye uciye bugufi bakurondera ari benshi kubera ko babona yuko hariho solution muri uyu muntu. Umuntu w'ubwibone abantu baramuhunga. Umuntu w'ubwibone ni question d'ita, uko imyaka igenda abantu bose baramuvako. Abantu bamabarondera misi yose umuntu babona mu mutima w'Imana. Uratanguza business yawe ukayitangura neza, ariko inyuma y'imisi abakiriya bamaze kuba benshi ugatangura kubakira nabi. Ngo mama haje udandaza gute bijya ni gute ngo nubona ntivyanditse ko iraba ntivyanditse ko akacagira ubwo umukiriya ngo sha ahantu sinzohagaruka, yagenda ku yindi yagenda handi hantu akacabara n'umuntu amwakira neza ati yo karibu muvyeyi, karibu raba neza raba hose, hewe amafaranga akayamarira ngaho muri iryo duka kandi ari wowe wari ufise ibintu byatari mugabo wamwirukanye kubera ubwibone bwawe. Ibintu bya bigahomba bigahera vyose nubone gutunganirizwa kubera ubwibone. Ukacuza kwa pasteur ngo sengera business yanje ngo itere imbere. Pasteur agasenga mana ndavyuguruje mana vyuguruke. Pasteur aje kuvyuguruza yavyuguruje, abakiriya baza bagasanga biracugaye hahandi nyene kubera ko nyene vyo yavyimvye umunwa ugeza hariya anya. Unaje kugira ati hariya egera hariya anya ngo nonyere kuri iyo tapi none bashizeho kubera iki. Reka abakiriya bayonyoreke kubera ko bayonyoreye ko baza kumva bakozweko hanyuma bagure. Ubwibone bukakubuza umugisha wawe. Murazi ubwibone busambuye ngaho ibintu byinshi bigusaba juste kugira umutima uciye bugufi hanyuma ibintu byawe bitera imbere vyuguruke. Abantu bose bakurondere baguhayagize kubera ko wagize umutima uciye bugufi. Bari w'Imana, jewe umuntu aciye bugufi ndamukunda biteye ubwoba ku buryo bari uvumengo no mugira umugenzi kubera ko guca bugufi kuratira kurakwega. Batubwiye ngo kugira amanyama ngo nivyo bituma abantu bagira amanyama ntacafasha.
ariko uciye bugufi. Yesu yashobora guhura n'umuntu akamubwira ngo ntiyamubwira ngo nkurikira, yamubwira ati ngo nkurikira nzobagira abarovyi b'abantu, nimunkurikire. Yarafise ijwi riri calme, hamukumvura kwezwe ukamukurikira kubera ko yarafise muri we humilité, ngo yarubaha data, ngo nk'uyu mwana wanje nkunda akamimbara. Iki ni igitondo cyo kubwira Imana ati Mana nkiza buno bwibone. Yeremiya 17:14 haravuga ngo mvura uhoraho we nanje ndakira. Mvura nanje ndakira. Bwira Imana muri kino gitondo ati Imana mvura buno bwibone. Ndatahuye yuko bwa bundi hari ibintu byinshi cyane mu rugo rwanje, mu nzu yanje, muri business yanje byagiye birapfa. Abagenzi barameze ko rimwe kavuga ngo abagenzi bamvuye ko ngo baende nibagenda abagenzi, none ngo Imana ngo yabankuye ko nibagukuye ko baguhunze, usigaye nuko ubwibone. Waratakaje abagenzi kubera ubwibone. Nabi Imana yakuzanyira batakaza kubera ubwibone. Narabonye n'abapastori batakaza abakristo kubera ubwibone. Narabonye abantu batakaza abantu kubera ubwibone. Wari ufise byose, wari capable, wari ufise onction, wari ufise puissance, ariko caractère ya orgueil yaguteye kumera nka Shetani yarafise puissance, yarahimbaza, yaragize umumarayika w'umuco, yarafise ingabire, ariko asubizwa hasi kubera ubwibone. Aravuga ati no, nanje bazompimbaza, nanje ndi jewe, ndi chef, mvuze njemba mvuze mbavuze, je ndi gihangange, ukanga kumva icyumviro c'abandi, ubwibone ukagutembagaza. Uno munsi Imana igukize. Haleluya. Mwami Yesu, turakeneye gukira, turakeneye kubohoka, turakeneye gukira Mana. Turakeneye gukira. Bigukundiye unyemerere ufukame, unyemerere usenge uko uvyumva, ubwira Imana ati Mana nkiza ubwibone, nkiza Mwami ubwibone. Na bwa bundi bushaka busa nk'ubugira buze, busa nk'ubugira butangure kuza, bunkize Mana. Ndakeneye gukira ubwibone, parce que j'ai compris ko ntakiza ubwibone ibintu byanje bizokononekara. Mwami nishura nabi, ndivumbura nka Namani kandi ngwaye imibembe. Ndagomba gukira imibembe mugabo ndivumbura. Ndafise ingorane mugabo ndivumbura. Ndafise imibembe imboshe mugabo ndivumbura. Ndafise ibintu binzingamitse ariko ndivumbura nka Namani. Mfise orgueil kandi byasaba juste guca bugufi nkemera nkagenda muri Yorodani, nkisuka kwa mazi, nkiyuhagira amazi, nkakira. Ariko ndanse nkahagarara ko nkavuga ati no. Mwami ndakeneye gukira ubwibone. Ubwibone bwarantwaye umugore wanje, ubwibone bwarantwaye umugabo wanje, reka ubwire iyo Mana. Ubwibone bwaragutwaye business yawe, ubwibone bwaragutwaye ibintu bikomeye wari washitseko, ubwibone bwaragutumye utakaza ibintu byinshi kubera juste ubwibone, kutagira sagesse, kutagira umutima wo guca bugufi, byaragutumye abantu bose baguhunga. Bwira Imana ngo ndakeneye gukira ubwibone. Ubwibone burica. Ubwibone bwaramukoreye Satani kandi yari umuntu akomeye, bwaramukoreye buramumanura n'ikuzimu. Ubwibone bwaramukoreye Nebukadineza, ubwibone bwaramutumye Herode acika inyo imbere y'abantu. Ubwibone burakorora abantu, ubwibone burakorora abami, ubwibone burakorora abashefu, ubwibone buramanura abantu, ubwibone burica abantu, ariko guca bugufi kuraduza abantu. Nicyo gituma Imana yavuze ngo nimwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko k'Uhoraho, ngo izi bashire hejuru mu gihe gikwiriye. Imana ishira hejuru wicishije bugufi. Imana nishira hejuru usanzwe ari hejuru. Imana ibanza gushira hasi ikakwimiriya, ikagucisha bugufi, maze ikagushira hejuru. Yesu yavuze ngo wishira hejuru azocishwa bugufi, ngo ariko wicisha bugufi azoshigwa hejuru. Saba Imana igucishe bugufi. Saba Imana bagutumire bavuge bati uyu muntu araciye bugufi, uyu muntu n'umwana w'Imana, uyu muntu yuzuye Imana, uyu muntu araciye bugufi. Saba Imana igucishe bugufi. Mana ndaguhaye icubahiro, ndema mu mutima wo guca bugufi. Ninaheza gukora ibyo wantumye gukora, mvuge ngo ndi umukozi w'imburakimazi, nakoze ibyo nategerezwa gukora. Sinkwiye no gushimirwa kuko nakoze mu murimo wa data. Nakoreye Imana yanje, naco fise no yihemba, sifise uko no bivuga,
ariko no kuyikorera nishimwe ndayihaye. So kuyimpressiona kuko ntakoze, yo hagurutsa n'amabuye agakora, yo hagurutsa ibiti bigakora, yo hagurutsa n'ibirengana byose bigakora. Nibuze abihagurutsa, ariko ikeneye abantu baciye bugufi. Haleluya. Ikeneye abantu bafite umutima uciye bugufi. Ndaguhaye icubahiro Mwami, ndagushimiye. Shishikara gukora mu buzima bwacu, gukora mu mishaha yacu, gukora mu vyumviro vyacu, maze turushirize gusa n'Imana, tuba abantu buzuye Imana, bafite ivyamwa byo guca bugufi. Abatubona babone Imana kubera guca bugufi kw'Imana babonye mu buzima bwacu, ntibabone Satani kubera ubwibone babonye mu buzima bwacu, ariko babone guca bugufi kw'Imana, bavuge bati murafise Imana, iyo Mana yanyu niyo nzokurikira. Urakoze Mwami Yesu kubwira ijambo. Ndagushimiye Mwami kubw'amasengesho agiye guhinduka muri kino kibanza. Ndagushimiye Mwami yuko ugiye gutunganiriza abantu kubera ko bahisemo gufata ingingo nk'iyo Namani yafashe, bakavuga bati reka ngende nakwiyuhagira muri Yorodani maze nkiri imibembe yanje. Ndagushimiye Mwami Yesu, abantu bagiye gukira imibembe hano, abantu bagiye kwishurwa, abantu bagiye gutunganirizwa, abantu bagiye kubona ingwara bari bafise ikira, abantu bakiza uyu munsi, abantu babonye business yabo icamwo, abantu bagiye kubona ibintu bihinduka, abantu bagiye kubona Imana ibatunganiriza muri kuno kwezi imbere y'uko umwaka urangira, kubera ko bafashe ingingo yo kwemera Imana ikabacisha bugufi, bakamanuka hasi, bakemera igitangaza c'imibembe kikaba ku buzima bwabo. Urakoze Mwami Yesu yuko inyuma ya rino jambo nzokumva intahe zikomeye z'ibitangazo wakoze mu buzima bw'abantu bari hano hantu, mu miryango itandukanye, mu bari muri domene zitandukanye z'ubuzima. Izina ryawe niryubahwe ubu n'ibihe byose, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.